Maramutse numvise amakuru ko impunzi z'abarundi ziri muri Uganda mu Buganda ngo bazihaye ultimatum ko mu mwaka uza bazoba batashe ngo canke babacure ku nguvu. Novuga yuko abanyarwanda nibavuga ngo vyafashe iyindi ntera, je numega vyafashe iyindi ntera kuko uko narimaze imyaka ndavyumva nuko Tanzania cari igihugu turito Uganda cari igihugu kitadogoya impunzi zibereyeho mu mutuzo, ushatse ukaguma mu nkambi sinzi ko ari na kivale, ushatse urose amafaranga ukaja gukora ivyo wawe hirya y'inkambi, ariko kumva yuko bavuze ko bagiye kuzirukana vyafashe iyindi ntera. Nkibutsa kandi ko Tanzania iheruka kubikora irukana impunzi zitari nke z'abarundi benshi kumva ko mbere z'umutekano n'izindi ikomeje gushikako baca bagenda muri Uganda gusabayo ubuhungiro. Vyumvikana ko kumbure bataborohereza kubera bariko bavuga ati ahubwo n'abahari turiko dushaka kubacura. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. None vyoba vyavuye kuki? Ibi bintu vyoba vyavuye kuki aho bigaramvya danku ata kintu na kimwe novuga kibaye kiboneka bati turabacura ku nguvu? Ngo ivyavuzwe uko navyumvise kuri PA officiellement ngo nuko ngo Tanzania kuvuga ngo nta mfashanyo ikironka. Mu vy'ukuri imfashanyo HCR yagabanura imfashanyo kubera bamwe mu kudavuga ngo abakoroni Amerika burya ni igihugu gikomeye cyane mu bintu vy'imfashanyo. Hariho programme bari bafite yitwa USAID, donc imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo mfashanyo yahora iza ifite idarapo rya USAID rimwe muramubona iryo darapo mu Burundi, ariko hari n'igihe yaza kandi ifashije amashirahamwe atandukanye harimo za UNICEF, za OMS plutôt, za Red Cross n'izindi canke Croix Rouge, za HCR gutyo. Rero kuva Trump agarutse ku butegetsi izo mfashanyo yazigabanuye cane, ntiyazivuze gose mu yazigabanuye, bica bituma amashirika abura imfashanyo aha abantu b'impunzi. Donc haba muri Tanzania no muri Malawi numvise ko barira cane, umva ko no mu Buganda vyabashitseko. Mugabo ko numvise umuntu ariko avuga ati none kubera iki bavuze impunzi z'abarundi gusa, kandi muri Tanzania upito mu Buganda hari impunzi nyinshi cane ziva mu bindi bihugu kuko ibo kwifatira mu gahanga abarundi bonyene. Urumva ico ni kibazo abantu baca bibaza. Abandi batibaza ati kumwe Uburundi bucutse na Tanzania bigatuma baforsa abantu gutaha ku nguvu, eske baba bariko baforsa abantu gutaha ku nguvu kubera ubucuti kumbure Museveni bariko kugiranira na Neva tutazi? Ubwo bucuti Museveni yobukuramwo iki? Ico ni ikintu umuntu yokwibaza. Mugabo birashoboka muri Afrika ari ukuntu usanga abantu bashigikiranira umwe ku wundi, canke bakakoranira ibintu vy'umyumvikano ati bo we ni watubonera Bobi Wine uzotubwire, natwe we ni watubonera Niyombare uzotubwire. Birashoboka politike burya n'umwana w'uwundi, ivyo birashoboka ko abantu ba citoyen dictateur bo muri Afrika bakorabora kambieme contre nature, reka ndabivuga uko kugira ngo umwe wese yigumize ku butegetsi canke ashe kuri objectif dictatorial yiwe. Ivyo birashoboka, navyo nzi mu vy'ukuri ndiko ndaspekira, umwe wese ashobora guspekira iyi novuga U-turn, iyi tournoi siko noita tournée, iyi retour bakoze d'un instant ata muntu yaravyiteze, kuko jewe nta n'amezi abiri aheze mvuga n'abantu bari muri Uganda bagatera tubayeho neza, umuntu wese ashitse kumbura ubu harimo ibintu vyo gutanga amahera kugira ngo nk'ivyangombwa mugabo vyaboneka kandi nta muntu badogoya. Ahubwo nandaye kumva ko bamwe bariko bidodombera abanyarwanda, sinzi bifre hagati y'Abaganda n'abanyarwanda bari muri Uganda, mugabo ivyo ntabwo vyafekta impunzi cane gose. Bon, kandi aho bihuriye n'ibi bintu bariko baravuga kumva ko bariko birukana abarundi, bariko birukana Abaganda, plutôt abanyarwanda. Rero nta uzi uko bizogenda. Alors impunzi muri Tanzania bazoca ziri muri kweka muvuga Tanzania ziri muri Uganda zo zigenda gute? Sepa ico gihe nobaza bari muri Uganda mufise plan B iyahe?
bo sinzi ko neza ko hatabuze bamwe bazoca bagenda muri Kenya nk'akarorero, kuko Kenya nubwo kumbura batakiri impunzi yose ko bafite impunzi ahantu ni Kakuma. Nibaza yuko muri Kenya harimo abantu benshi badafite ivyangombwa biyemfilitra, neza ko benshi bazoca biyemfiltra muri Kenya, bo abandi kumbura akabaho iregarama mu bisagara no mu buji buto buto bwo muri Uganda, abandi bace baja kumbure mu Rwanda, abandi of course bazotaha mu Burundi, kubera ko abantu bari mu mpunzi mugabo ubuzima bwabo butari menace necessairement, mugabo bashima kuba mu mpunzi kubera izindi mpamvu atari necessairement umutekano. Neza ko abo bantu nabo nyene bahari, donc bazoca baja mu Burundi. Ntirazobura umwe canke babiri kumbura azovuga ati bon komeze uko situ nk'abantu bavuga ati jewe sinshobora kuja mu Burundi, hanyuma bagize Imana mbi Rwanda kavuga nta bantu uzosubira kwakira, abantu bavuga ati bon twebwe turi coincé, ico no kwita entre le marteau et l'enclume, igifaransa nacibagiye, ati ko biri kosi twebwe turagiye mu gisirikare kiriko kigwana muri Congo. Encore une fois ndabona ko nakwita bijya bisirikare je sinzi ngene bikora, sindatahura neza ivyo bisirikare ngene biri organiser, nubwo ntazobura abazotuma twavuga twe tugiye hariya ivyo il faut s'y attendre. Bon alors sinzi ubu abarundi nashize post nga ukuntu bavuga birukane terera, nageze gukora video mvuga yuko mu bisanzwe immigration waba ugena nk'ugiye guhunga cyangwa waje gupakasa Dubai, Kenya, Zambia, South Africa etc, yuko ari nka release valve, megasido mnakiye ko acita mu Gifaransa, mugaba na ka valve ni nka karobine ufise igikontenere kinini kirimo gaze nyinshi, hanyuma gaze iri kuzuba nk'akarorero irashuha, hakaba pressure nyinshi muri iyo container, dufate nk'ikibido cy'urwagwa twa twakuriye ruguru wabaci urwagwa, hari ukuntu bugura gatoyi umufuniko kagango kugira gibyo cavyiimvye kimeze gutya, muramubibona cavyiimvye amabega, hanyuma bakagura gatoyi kugira ngo kagire ngo agahisha gasohoka gakeyi, ibyo kireka guturi gupasuka. Iyo release valve ni kubayita muri ingenieur, nako rero navuga nti ijya ni nka release valve. Umurundi abona ati mu Burundi vyanse bigose umujene, avuga ati bo jewe reka ndondere udufaranga nje muri Kenya, reka ndondere udufaranga nje mu Buganda, reka ndondere udufaranga nje muri South Africa, Zambia, Dubai n'ahandi. Mugabo izo nzira zigiye zirazibigwa, no kuvuga iyo release valve ntayihari, u Burundi bushobora guca buba bupasuka. Nico navuze ko abadede bo kwiyubara kuza barirata ngo abantu baragowe hariya muri South Africa, abantu bagawe muri Zambia, kukumva hagize igihe amayira y'imbwa yose agasha, abajene bazoca bikonsantra ngaho mu Burundi, bamwe vidama bavuye no muri ivyo bihugu novuga bamaze gukoresha internet, bamaze kumenya droit de l'homme, birigwe ku ma social media na frustration n'ibiki, babona ingene abandi babayeho, bice bishobora kuzura nka revolution interne. Ivyo bintu kuvuga ko boss ndiko ndagabisha dede, mugabo narabize yuko immigration musanzwe ifasha ko abantu bafita iyindi espoir au-delà du Burundi, kwera mu Burundi abantu ata espoir bagifise yaho abajene batari bake. Ukundi kuntu yaba nka release valve nuko uko umuntu umwe agiye hanze, hariho abandi bangahe bayasigaye mu Burundi bamwizeye ko abarungika amafaranga, bamwe vida amacari cizera agiye atigera yarungika ko mu ndagiye waza ngo umuntu wese yabuze umupaka cyangwa amafaranga, mugabo nubwo yaba atarayaronka baguma bize ati wa muhungu wacu yaje Kenya umunsi umwe bugeze otwibuka, ikagumana iyo espoir canke yene ikabareyarize umuntu akazaruka amafaranga. Abantu bari diaspora ku amafaranga menshi, ama remittances ngo bahita mu Congereza, agafasha kugabanya ubukene, agafasha kufasha imiryango iri mu Burundi. Abo uko bahotera bagabanuka, no kandi na pressure y'ubukene mu gihugu yo kuyongera, n'imiryango igatangura kumva iyo pressure, akaba ikintu ca desespoir. Abantu rero iyo bari desespere, iyo bihebuye, neho usanga bavuga ati naka ntacyo tucera, shaka mutumare n'ubundi twarapfuye. So nico nashaka kuvuga mpereye evidama kuri iyo situation yo mu Buganda. Bizere ko kameme Uganda HCR ishobora kushira ko pression bugahindura iyo nyifato,
hari abandi bacavuga ngo none bahunze iki. Kenshi na kenshi umuntu yahunze niwe wamenye ico yahunze. Okay, kugira ngo uve mu gihugu ciwanyu muvuga rwa rurimi ibiki n'ibiki haba ari impamvu ikuvanyeho. Nuko nyene abantu tubagira n'ingoga. Ubiravye nk'abantu bahunze 72 bari mu makambi yaho muri Tanzania, no muri Rwanda, no muri Zaire. Muri Tanzania hari amakambi za Mishamuru ya Nkuru etc. Abantu bamaze imyaka 30. Mugabo biravye mu Burundi nko kuri Bagaza, iyo ari guhunguka nta muntu yari kuba agwara nk'akarorero. Ndireke kubeshanya, abantu benshi bari mu Burundi ntabwo baca kugurika ko ngo bakurye. Tawaje gusanga umuntu famiye umukuru we yarahunze, ubundi murumuna bari mu Burundi. Ni ukuvuga ko umuntu yari mu Burundi kuri Bagaza yari kukubaza ati abantu bahunze iki kuki batotaha. Aho ndi kuvuga uhinduye igishu ukirato ugakira mu kenge c'undi muntu. Mugabo bumva yuko umutekano utarakwira w'iwabo, ubwo baciye bagumayo. No kuri Buyaraza anakona programme ya rapatriement, mugabo haje abantu bakeyi, abandi bavuga ati tuba turagumayo. Elizabeth ubona ko haciye haba intambara, haciye akanya gatoyi. So rero n'ubu harimo abantu wewe ushaka kuba mu ndi amahoro arahari, mugabo wahara ku mutekano kwiyenda cyane cyane ko ngo ishamba utaritinya aho gutinya ico mwahuriyeyo. Abantu aba yagiye bagomba kumutsemba kugira ngo agaruke, naho bagomba kumutsemba bakiri hajya niba bavyoroshe. None nta mu Burundi nako hariho amakambi y'impunzi niko novuga yedede place bo muri 93 baheze imyaka 36 plutôt bakiri mu ma centre de place, kuko yamuvuga ko umutekano wonetse abantu bagomba ko bari mu ngo zabo, ntagomba ko ari de place à l'interne. Moko bakiye no kuvuga ko situation yake kantu katari kadatomoye katari clair, nuko kandi tugomba twumva impfu hirya no hino, abanyuruzwa abafungirwa ubusa etc. Bo nico ndashaka kuvuga. Abari mu Uganda nizeye ko batazobakarira cyane. Mugire umunsi mwiza. Bye bye.